Ndabahaye kaze bakunzi b'umuco w'ijambo aho muherereye hose, bizera ko mumeze neza kandi mugishingire na Yesu Kristo mu mitima yanyu. Nimba hari ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro byacu, nagira ngo ndagusabe nturengane udakoze sabuni, kugira ngo dushize ku biganiro bazoze baraguha ubutumwa bukumenyesha yuko hari ikintu kiganiro kigiye kugira ngo urushirize kubana natwe mu biganiro byacu vya misi yose. Yesu nashimwe cyane. Ibiganiro byacu bishingiye kuri Zaburi 119 ku murongo w'105. Iyo Zaburi bisome mboneraho no gushimira umuntu wese afata akanya akabana natwe mu biganiro byacu vya misi yose. Wewe wumviriza ikiganiro kuva gitangwe mpaka giheze, wewe usangiza abandi ibiganiro byacu, haba mu magurupu urongoye canke urimwo kuri Facebook n'ahandi. Imana yo mw'ijuru iguha umugisha. Imana iguha umugisha kuri pe. Yesu nashimwe cyane. Himiriza umuntu uwo ari we wese wugura ikiganiro cumviriza kuva ku ntango mpaka giheze, kugira ngo ushobore gutahura neza. Ufise ikibazo cy'icyo cyose wifuza kubaza, urashobora kucandika muri commentaire, hama tukagusubiza. Yesu nashimwe. Uyu munsi tugiye kuganira, ariko imbere yuko dutangura ikiganiro cacu reka dusengane Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira, turaguhimbaza, twaye icubahiro kuri uyu munsi mushasha waduhaye ngo tuwunezererwe. Icubahiro n'icawe, turasabye impamo wawe Mwami, kugira ngo atwigishe, avugane n'imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Impamo yera avugane n'umutima w'umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, wahaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Imana arakize. Amen. Ndabahaye kaze kandi Yesu nashimwe. Haleluya. Boneraho kuramutsa abakozi b'Imana kunda kubana mu biganiro bitandukanye, abakozi b'Imana bakunda gukorana natwe mu biganiro bitandukanye. Imana ibahe umugisha muherereye. Sino badunda amazina ngo ndabashimare, ariko Imana bahumugisha. Imana bahumugisha. Yesu nashimwe cyane. Urabizi abakristo dukunze kuvuga ngo turabasoda ba Yesu wo mu bwoko bwo hejuru. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe umusoda ameze gute, ababayeho gute. Nawe uze kwiraba gikururabe yuko umusoda, uze kwiraba kuri umusoda. Yizera neza umusirikare wa leta yonyumva, we waraza gutahura ibyo nza kuvuga cyane. Yesu nashimwe cyane. Kuko rimwe na rimwe hari igihe umengo turiko turibesha, ukavuga ngo uri umusirikare ariko utari we. Yesu nashimwe cyane. Hari abasirikare batatu. Hari umusirikare aje mu gisirikare mu by'ukuri kugira yerekane mu kibano haba abantu bamutinye, yambaye uniforme, afise inkoho, mbese yaraciye no mu myimenyerezo. Umusoda, ndavuga abasoda ba leta. Burya ivy'umubiri birakwiye kutwigisha ivy'impwemu, kandi n'ivy'impwemu birakwiye kutwigisha ivy'umubiri. Yesu nashimwe. Nimba ugomba gutahura ibintu by'impwemu cyane, burya igira ku bintu by'umubiri. Ugomba kumenya Imana, urukundo rwayo, ukuntu ari umuvyeyi, igira kuri so na mama wawe. Burya uzotahura Imana rwose, uzotahura urukundo rw'Imana kuruta uko nokubwira, kuruta uko undi muntu yokubwira. Ariko ufata umwanya yumvire. Ako n'akaroro gatoya ndakwaye. Iyo tuvuze ngo turabasoda ba Yesu bo mu rwego rwo hejuru, izo ndirimbo ndazi murazizi.
kumbure ni nawe wanayikompoje sindabizi, ariko muri make turakunda kuvuga ko turi abasoda kandi turi ku rugamba duhanganye n'umwansi. Hari n'uca bivuga ati isi, umubiri ndetse na satani. Nivyo, ariko turiko turaraba kwanza abasoda bo mu buryo bw'umubiri, aribo navuze abasoda ba leta. Yesu nashimwe cyane. Abasoda ba leta ari batatu. hari uja mu gisoda arakugira yerekane mu kibano, bamutinye, kumbura abantu baramugiriye nabi, ariko agiye mu gisoda kugira abantu bamutinye, batazosubira kumugenderako nk'ubwa mbere. Gukanga abantu, gukubita abantu, kunyanyasa abantu, abo barahari. Hakaba n'uyundi musoda agenda mu gisoda afise urukundo rw'iki, rw'amafaranga, n'akarorero kugira abo umuntu akomeye azoza ararya amafaranga, mbese kubw'inyungu ziwe, inyungu ziwe. Imana idufashe cyane. Ntiyagiye mu gisoda kugira ngo azoze aranyanyasa abanyagihugu, oya, wewe yigiriye mu gisoda kubw'inyungu ziwe, yironkere kanoti, gafaranga, kashi. Hakaba n'undi musoda aja mu gisoda afise umutima vy'ukuri wo gukunda igihugu, gukorera igihugu, kwitangira igihugu, ata kindi kimujanya kuvuga ati kubw'urukundo nkunda igihugu ciwanje ndagiye gukorera igihugu canje. Injira. Abo basoda bose baba ahantu hamwe, bagira ivyo kurya bimwe, baja mu myimenyerezo imwe, baba n'ahantu hamwe. Yesu nashimwe cyane. Ubabonye bose n'abasoda, ubabonye bose uvuga ati n'abasoda, bafise umutima umwe, ariko siko bimeze. Umwe wese abazi kiri mu mutima wiwe. Yesu nashimwe. Abasoda vy'ukuri aho bari, Imana ibaha umugisha. Imvura iyiguye ntibata igikorwa cabo. Ivyo kurya barya, nuvuga ngo barya ivyo kurya vyinshi gose kuruta, canke ngo ntibarya nabi, ariko bararya, ariko ntibabayeho ubuzima wewe ubayeho mu nzu yiwawe. Oya, ahantu barara ntibarara nk'ahantu wewe urara. Oya, ko hari ababa mu mashamba, aba bantu batandukanye, amatara atayo, ariko ivyo vyose babikora kubw'inyungu z'umunyagihugu, kubw'inyungu zacu twebwe abantu batoya, kugira ngo baducungere umutekano n'amahoro. Yesu nashimwe. Urugamba iyo rukomeye, bari hariya wibereye mu nzu, uri kumwe n'umuryango wawe, uri muhiri wawe. Yesu nashimwe. Rero ibi ndiko ndabivuga kugira ngo ubanze urabe ifoto yo kwitwa umusoda iyo ariyo. Mbese by'ukuri uri umusoda wo mu buryo bw'impwemu? Tuvuze ngo uri umusirikare w'uburyo bw'impwemu, by'ukuri wumva uri we? Kuko turamaze kubona haba ari ku zuba, haba ari mu mvura, haba ari iki mu rubura ruteye ubwoba ruriko ruragwa, umusoda agenda kugamaguma ku rugamba, haba ari ku zuba aguma hariya.
Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Twebwe abakristo kenshi dukunze kwita ngo turi abasirikare. Ni by'ukuri wowe wirabye ubona uri umusirikare? Uri umusirikare? Hari filime nigeze kubona imwe, umusirikare umwe ari ku rugamba n'abandi, ariko yari afise ubwoba buteye ubwoba nyine ku buryo urugamba ruje wewe ntiyigera narasa. Ni nkoho yarayerekana n'umubanda aryamye hasi muri birya bintu, nyuma ya birya bifuko bashira imbere yawo ariko barikingira, agafata inkoho akayiduza hejuru nk'uku, kandi ntariko ararasa, akayiduza hejuru nukuri ndakubwiye, uzufate abasirikare ndabakunda, nukuri cyane, kuko abasirikare baratwigisha. Ugiye kuraba ubuzima bwabo ukaraba ibintu bacamo byose, biratwigisha abakristo ukuntu twe dukwiye kumera, utiriwe uravugana ubutumwa. Yesu nashimwe cyane. Izuba birirwako n'ibigeragezo, imvura ibanyagira n'ibigeragezo, bari ku rugamba, aho baba bari mu mashamba, ahantu utamenyereye, abantu utamenyereye, ubuzima butamenyereye, byose ibintu bikwitwa nk'ibigeragezo. Ndiko ndagutwara mu buryo bw'inkwembe. Mukristo wewe ugira ikigeragezo ugatangura kurira, uri umusoda uhagarariye ijuru, umva uri umusirikare nyabaki. Ikintu kinababaje nuko abo bavuga ngo n'abasirikare ba Yesu umugabo wo hejuru, iyo Satani aje, ntibibuka yuko ari n'abasirikare, ntibibuka yuko bafise n'ibigwanisho by'inkwemu, ntibazi no kubikoresha. Naho bataniye na wa musada navuga afise inkoho ayiduza hejuru, aguma agira gutya ngo ariko ararasa, nimba atari ararasa. Iki kintu niwaciyumvira ko, ukiyumvira wowe kuri umusirikare, ukiraba neza, ugacura umusirikare wa leta. Umusirikare wa leta ntashobora guta urugamba, ntashobora guta urugamba. Anarutaye baramuhana, anatorotse baramuhana, arenze no ku itegeko baramuhana. Ariko uyu munsi abo basirikare twumva baririmba mu ndirimbo ngo n'abasirikare ba Yesu bo mu rwego rwo hejuru, y'urugamba ruje nibo ba mbere mu kwiruka. Iyo urugamba ruje nibo ba mbere, nibo ba mbere mu guhamagara bishop na pastor bataragwana, guhamagara ranforce, kuko nabo basirikare iyo bari ku rugamba barabikora pe, barabikora, baragwana babonye kabisa urugamba bariko rubarenze, barahamagara komanda wabo canke mukuru wabo hariya ku kirindiro, ahubwo ati urugamba rumeze kunuku muturungikire ranforo. Nivyo ariko ntibatinya urugamba, barabona umuriro, barabona amasasu, baramubona amabombe ariko araza, amaroketi ariko araza, ariko ntibarutinya, ntibatinya urugamba. Ese wowe uri umusirikare, uri umusirikare wa Kristo by'ukuri? Iyo urugamba ruje wifata gute? Iyo imvura iguye wifata gute? Iyo izuba ryatse wifata gute? Ibi ni ibintu ukwiye kwibaza. Iyo izuba rije ikigeragezo
kije kuri batakuri urahagarara vy'ukuri nk'umusirikare ukagwana. Ese uramenya yuko abo tugwana atari ab'inyama n'amaraso? Ivyo urabimenya canke uza kubimenya mu nyuma urugamba rumaze guhera? Yesu nashimwe. Gukomereka mu rugamba si bibi, tukiri muri runo rugendo. Umunsi wa mbere wahisemo kwakira Yesu Kristo, niwe munsi wabaye umwasi na Satani, kuko Satani wewe akwita umugambanyi. Niyo mpamvu akurondera kugira ngo akugwanye. Rero umunsi wakira Yesu, umunsi wizera Yesu, umunsi wemera Yesu mu buzima bwawe, niwe munsi wabaye umwasi na Satani. Satani ijoro n'umurango arakurondera kugira ngo agushire hasi, ariko kuko Imana iri mu ruhande rwawe ikubereye amaso irakurinda, kuko urarinzwe kandi cane. Urarinzwe kandi cane. Yesu nashimwe. Rero Kristo yaguhaye ububasha n'ubushobozi bwose, hana bwo kuno kunagwana. Hapana bwo kugwana. Yesu ntigeze avuga ngo nimugwanye, ngo nimugende ngo mugwane. Oya, mbavuze neza Yakobo 4:7 yavuze ati mwirukane umwasi nawe azobahunga. Yesu nashimwe. Abefeso 6 turazi neza yuko atubwira ko abo tugwana atari ab'inyama n'amaraso. Niyo mpamvu urugamba rwacu tutarwana uburyo bw'umubiri, ahubwo ari ugusenga. Yesu nashimwe. Rero iyo ubonye umwasi aguteye, ntugwana mu buryo bw'umubiri. Abantu bagwana urugamba rw'umubiri barahari, ariko si wewe. Nta mwana w'Imana agwana urugamba rwo mu buryo bw'umubiri. Runaka yavuze urugamba rwo mu mubiri ngumu imigere. Ikigeragezo kiraje, ntanguye gupfundikanya mbesha ibi na biriya kugira mve muri cyo, ibi na biriya ngakora amanyanga kugira ngo mve muri ico kibazo, ko ntufise umwanya wo gusenga. Ariko iyo kibazo kimaze guhera, Imana turakoze kandi ugatangura kuririmba za ndirimbo ngo ndi umusirikare wa Yesu mu rwego rwo hejuru waheye y'urugamba ruje. Umutwe uragutera ubwo nyene, Dr. meze nabi, nta mwanya ufise wo gusenga. Ugwane mu buryo bw'impwemu. Tumenye neza yuko umwasi aca mu nzira nyinshi zitandukanye kutugwanya. Umwasi kukugwanya si kukwirukanisha mu nzu gusa, si kubura amafaranga y'inzu gusa, si kugwara gusa. Afise inzira nyinshi Satani acamo kugira ngo atugwanye. Abona umwana w'umuntu ahangayitse, abona umwana w'umuntu atamahoro afise, atamunezero, hamaze amubwire ati wambwiye yuko Yesu ashoboye, none ari hehe? Kugira gusa kwankanisha n'Imana, kugira gukure ku Mana ntahindirize umuntu. Ariko Imana ifise inzira nyinshi zirenze ibihumbi Imana icamo gutabara wewe. Abantu baravuze ngo zirenze intoboro z'umusegetera. Sinzi uwo muntu yazyaruye ubona uko zingana, ariko ni nyinshi. Ndazi ntiwoziharurisha bose. Yesu nashimwe. Rero inzira z'Imana zirenze zijya ntoboro z'umusegetera. Imana ifise inzira nyinshi yocamo kugira ngo utabare, kandi n'ubundi ifise inzira nyinshi icamwo kugira gutabara. Yesu nashimwe cyane. Umusirikare n'umuntu yama yiteguye urugamba.
umukristo nyawe ni umuntu yama yiteguriye urugamba kurwana, adatinya umwasi, kuko umaze kwakira Yesu umenye neza yuko ubaye umwasi na Satani. Rero nta bwoba bwo guhangana nawe kuko ariko araguhiga, ariko nawe no gushikama ugahagarara. Biroroshe, Yesu yaravyoroheje, yaravuze neza ngo urugamba si urwanyu ni urwanje. Ni Kristo akugwanira, si wowe wigwanirira. Wico ukora gusa no gusenga, nugusenga nico usabwa gusa, hama wewe akigwanira urwo rugamba. Ariko tumwima akaryo kugira ngo atugwanirire, ugasanga turiko turigwanira, ugasanga turiko turagwana n'urugamba tutazi. Umwasi nawe akaturaba agaseka. Yesu nashimwe cane. Ico usabwa no kumureka Kristo akakugwanira, wowe ugasenga gusa. Nimba bo tunigana atari inyama n'amaraso, kubera iki tugwana urugamba mu buryo bw'inyama n'amaraso, mu buryo bw'umubiri? Umusirikare ntatinya gukomereka. Umusirikare ntatinya gukomereka, ntatinya kuraswa. Baramurasa akaguma ku rugamba, baramurasa akaguma ku rugamba ntaruvako. Ariko uyu munsi ugiye kuraba abantu benshi baje no gusenga ngo runaka yankomerekeje, runaka yansitaje. Umusirikare wa wapi? runaka yamvuze mbese sinzosubira ibi na biriya. Wewe uri umusirikare wa hehe? Umusirikare wa hehe akomereka agashata urugamba? Ibintu ni bibiri. Umwansi utamwishe, utamurashe, wewe warakurasa. Ariko ntibivuze urugamba rwose uzojako ko umwasi uzoguma kurasa. Wapi? Benshi baja ku rugamba n'ubwo mubiri bakagenda bakagaruka amahoro. Ariko kuraswa ntibivuze yuko ari ryo herezo. Oya, si ryo herezo ry'ubuzima. Kuko abasoda barabarasa, abo bari kumwe hari ukabona barabavuye, amaze kubavura urugamba rukabandanya, n'uwarashwe akabandanya urugamba. Vuze ko umukristo yakomeretse hari mu rusengero, mwe yararakuvurira ngaho, aciye mu muntu runaka, hama urugamba rukabandanya. Ariko abana kuvuga ngo nakomeretse uku ngo urugamba ndaruhevye, ndetse sinzosubira gusenga, ndetse sinzosubira kwizera uwo Yesu, kuki yemeye ko nkomereka? Ivyo ni ivyiyumviro vy'umwana atazi ivyo arimwo. Ivyo ni ivyiyumviro vy'umwana atazi ivyo arimwo. Imana idufashe cane. Gukomereka Imana ntiyivyitayeho. Ico Imana yitayeho ni ukuheza urugamba rwawe amahoro. Yesu nashimwe. Raba abasirikare iyo bagiye ku rugamba bakagwana, batashe bavuye ku rugamba, umukuru wabo ugiye yabarungitse canke yabahaye mission, ukuntu abakirana uguheza bakubitira amasari abakira. Ntiyita ku bantu ngo ni bangahe bakomeretse, ukuntu aranezerewe akabona ati mission ko yaheze mwubaho. Yesu nashimwe cane. Imana ntiyita ku gukomereka kw'iwawe. Imana ntizokwita ku gukomereka kw'iwawe, ntizokwita kugwa hasi kw'iwawe. Imana izokwita yuko urugamba waruhejeje amahoro. Yesu nashimwe cane.
Imana ikintu izokwitaho ca mbere ni uko urugamba waruhejeje amahoro. Kristo yaje muri iyi si, Kristo yabaye muri iyi si, ubuzima bwose arabuzi tubamwo, ubuzima tubamwo bwose arabuzi, arabuzi, yarabuciyemwo, yarabubonye. Yesu nashimwe. Reka ndabisubiremo, Imana ntizokwitwa ngo ni Imana ntizokwita kuri incuro waguye, incuro wasubiye inyuma, incuro wagize gute. No, iki Imana izokwitaho ni uko wahejeje uru rugamba amahoro. Hama Imana ikubone nka Stefano urengutse mu ijuru ivuge iti nguyu umwana wanje nkunda cyane, akampimbara, ingo wicarane nanje. Yesu nashimwe cyane. Umwana yabaye umwizigirwa, umwana yakoze misiyo, namutumye akayiheza amahoro, uwo yaraje. Yesu nashimwe. Ugiye kuvuga ngo gutukana, kwiba, kugira ibi, kujya no kuraswa k'umwansi. Umwansi yakurashe, uri ku rugamba yakurashe. Gukomereka muri eglise urimwo, mu idini urimo, hirya n'imyanti y'uwo mwansi yakurashe, ariko ntibivuze ngo ibyo nibyo herezo. Rero Imana niba yitaye wowe kuguma ngaho hasi n'ibyo bikomere, ahubwo icyo iba yitayeho ni ukubandanya urugamba uruheze mu mahoro. Umaze guheza urwo rugamba mu mahoro, uzutahe ushika kwa data. Nagira ngo ndakubwire, Imana ntizozi kubaza ngo ni kuki wibye, ni kuki wakoze ibi, ni kuki wabeshe, ni kuki. Imana ibaye ikora uko, Kristo yoba yapfiriye ubusa, kuko Imana ikuravye wewe ikubona, ikubonera muri Yesu Kristo. Igikorwa yakoze niho Imana ikubonera. Hanze ya Kristo wowe Imana ntikuzi, ndakurahiye. Hanze ya Yesu Kristo Imana wowe ntikuzi. Nimba utari muri Yesu Kristo Imana ntikuzi, kuko n'izina ryawe ntiryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Bibiliya irambwira neza ngo ufise uwo mwana niwe ufise ubugingo. Hanze ya Yesu nta bugingo ufise. Hanze ya Yesu nta bugingo ufise. Nta nzira dufise zibiri zirushikana mu ijuru uretse inzira imwe yonyene, ariyo Yesu Kristo. Imana rero izokwita ku masasu bakurashe, ku myambo baguteye, ku mamugita bagucumise umutima n'ahandi, oya, ikintu Imana izokwitaho ko wamaze uru rugendo amahoro ugashika. Hari abantu bakunda kuririmba indirimbo ngo Imana ntizokwita ku itanguriro ryawe, ngo ariko izokwita ku iherezo ryawe. Ndibaza abantu ntibatakura iyo ndirimbo. Imana ntiyita ni kangahe waguye, ni kangahe watsitaye, ni kangahe wagize gute wakomeretse. No, ico Imana yitaho ni gute wahejeje urugamba rwawe, kuko igikorwa Yesu yakoze, igikorwa Yesu yakoze cyaje kirahanagura ibyaha byacu twese. Imana si umwagiriza dufise ni Satani wenyine. Ntuzorenguka imbere y'Imana hama Imana itangure kukubwira ngo ingo ngaha, ingo usigurire ukuntu wivye, ingo usigurire ukuntu wabeshe, ingo usigurire ukuntu wasambanye. Imana si umwagiriza, si ukora. Ico Imana izokora, izoraba yuko amaraso yawe y'umwagazi w'intama w'Imana kuriko, kandi irakuzi yafise. Ariko umuntu adafise uwo mwana, Bibiliya avuga neza ati ufise uwo mwana afise ubugingo, ariko udafise umwana amaze gucirwa ko urubanza. Mu yandi majambo, umuntu adafise Yesu yari urubanza rwaraciwe, ariko we waracafise amahirwe yo guhinduka agakurikira Imana kandi akemerwa, kuko amaraso ya Yesu aracakora, amaraso ya Yesu
camufutse. Yesu yapfiriye ibyaha by'abantu bose, ariko umuntu azovamwo umwuka agapfa atihanye ibyaha vyiwe, atizeye Kristo Yesu, uwo azoba abuze ubugingo. Niwe azogenda igete hariya inyanja yaka umuriro n'amazuku. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe. Bibaye ari uko Yesu ari umwagiriza, bibaye ari uko Yesu ari umwagiriza, Pawulo ntiyoronka ijuru. Pawulo turakunda kumuvuga kuko niwe muntu abantu benshi bazi rwose muri Bibiliya, ku byiza no ku bibi. Dawidi ntiyoronka ijuru, turazi ibyaha byiwe yakoze, ariko ntiyashitse mu ijuru. Yesu atangure kumwagiriza ati ibuka ibi byaha, Imana ntikurabira mu byaha, Imana ntikurabira mu kahise. Ufise uwo mwana ufise ubugingo. Yesu nashimwe, ufise umwana ufise ubugingo. Bibiliya avuga neza ngo ibya kera byose biba biheze, kandi Imana iyo ukoze ikosa ntikubwira ngo n'ubu munsi urasubiriye. Wapi! Imana suko ikora, nikora nk'umwana w'umuntu. Imana nikora nk'umwana w'umuntu. Yesu nashimwe cyane. Imana suko ikora, suko ikora kabisa. Imana suko ikora. Imana twe nta bikorwa twari gukora kugira ngo turonke ijuru, nta bikorwa bihari twari gukora ngo turonke ubugingo. Imana yadushiriyeho Yesu Kristo. Ugiye kuvuga ko Imana ari umwagiriza, Pawulo uravye ibintu yakoze yari gushika mu ijuru. Imana imubwira ati cara ngaha rero ubu ugiye kunsigurira ukuntu wishe abakozi b'Imana banje kunuku. Dawidi nuko, ndetse n'abandi bakozi b'Imana benshi, ucambaye umubiri, nakubwiza ukuri, ibigeragezo n'ivyinshi bizoza, kandi Imana ishimwe ko Yesu ataje gucungura uyu mubiri, ariko Yesu yaje gucungura ubugingo bwawe. Niyo mpamvu uyu mubiri azobona Imana, ariko ubugingo bwawe uzobona Imana. Yesu nashimwe. Rero nimba vy'ukuri uri umusirikare, ntutinye urugamba, ntutinye gutsitara, ntutinye kuraswa, kuko vyose biri mu rugendo rumwe. Hagarara ushikame urugamba, urwana umwasi, urwanye umwasi nawe azoguhunga. Hagarara, kuko nubwo utinya ukiruka uziruka, ariko Satani we ntazogutinya. Kandi imbwa iyo uyibonye ugaca utangura kwiruka, ndakubwiza ukuri ikwirukako, kuko yamaze kugupima, yabonye ubwo bufise. Simbwa gusa, n'ibindi bikoko vyinshi. Ariko iyo uhagaze iribaza ati uyu muntu yoba yibitse ikindi kintu, reka nturemeza ngende. Abantu kenshi akunda kuririmba amandirimbo, izi ndirimbo rimwe na rimwe hari igihe mba nibaza yuko abo bantu, reka ndabireka izi ndirimbo. Indirimbo hari abantu bakunda kuririmba iyo ndirimbo ngo Satani ni intambwe iratontoma ariko iraziritse. Uzi yuko intambwe iziritse nubwo yotontoma ntimwogira ubwoba, ntugira ubwoba ngo wiruke cyangwa utangure kwiyambaza abandi bantu. Iraziritse, ntiyokujya, ntiyogufata, ntiyokwirukako. Kubera iki none wiyambaza abandi bantu? Kugira ngo ndagukundishe umenye by'ukuri uri we muri Kristo Yesu, umenye ububasha Yesu yaguhaye. Hano umuntu
bwo gutinya iyo ubonye ikigeragezo kije. Hagarara mu bubasha n'ubushobozi yaguhaye, wirukane umwasi wawe. Uko ni ukuri, umwirukane azoguhunga. Ariko niwagenda kumwirukana umeze nk'aba bahungu, bahungu bagenda bavuga ati nivyo Yesu turamuzi na Pawulo uvuga turamuzi, weho ibi urinde uruwaye. Niwagenda umeze nk'abo uzokwibonerako uzubabaza ibyababayeko. Yesu nashimye. Nimba uri umusirikare by'ukuri, hagarara nk'umusirikare. Nta musirikare atinya urugamba. Umutwe uraje urirutse, inkorora iraje ngo urirutse. Umusirikare atinya gusenga, umusirikare atinya kwiyiriza umunsi umwe ibiri. Umusirikare wa Yesu, umusirikare mwicunguze murahana. Nimba by'ukuri uri umusirikare, hama niwabona by'ukuri atari unagira ngo nagutere intege, uhaguruke mu nkomezi zishasha. Nimba ubona utari umusirikare, uhaguruke mu nkomezi zishasha, utangure kubaho umusirikare wundi by'ukuri. Navuze byinshi ku byerekeye umusirikare. Ubeho umusirikare. Pana wa wundi agomba kunezereza, kwiba abantu. Pana wa wundi umuntu agomba kuba umusirikare, agomba guhohotera abanyagihugu. Ariko wa musirikare agomba gukorera igihugu. Ube nkawe, amuhagarare mu bubasha bw'igihugu. Urazi ko umusirikare aba afise ububasha bukomeye cyane, kubera igihugu kiba kiri kumwe nawe, kiba cyaramuhaye uburenganzira bwa twe turakwizeye kora. Niyo ahagaze ntahagarara nkawe, ahagarara igihugu ciwe. Yesu nashimwe. Ahagarara nk'igihugu ciwe. Rero yirutse nkaho amaramaje igihugu. Ibaza Satani kugutera ukiruka maramaje. Maramaje igihugu cyawe. Muhagarare. Imbaraga za Yesu zirakora. Imbaraga za Kristo Yesu ziri active, ziriko zirakora aka kanya. Bibiliya ntuyisome nk'ibinyamakuru, soma afise umutima wo gusahura wo kumenya. Yesu nashimwe cyane. Ama wemerera Imana kuzuze imbaraga zaratanzwe twarazihawe, ariko kuzakira no kwizera ko tuzifise no kutahura no kwitahura nibyo bigoye. Kwibwa amasengesho buri munsi usenga, Mana ndashaka imbaraga, ariko izo mbaraga ntuzikoreshe. Naho ubutaniye n'umuntu kugumubika ibikoresho mu nzu, ibigwanisho, ariko utazi kubigwanisha. Umwasi arashobora kugutera kandi ufise mu nzu. Yesu nashimwe. Imbaraga twarazihawe, turazifise. Yesu yaraduhaye byose. Nahacu go guhaguruka, nahacu gukoresha imbaraga yaduhaye. Yesu nashimwe. Ese uri umusirikare? Mukibaze, fata akanya usenge, hama saba Imana kurongore nk'umusirikare. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo n'ijambo ryawe. Ntabwo icubahiro muhemu ndasavye kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Bagire neza, batahuje rwose. Kristo warakoze, warapfuye ku musaraba, uduha ububasha n'ubushobozi bwawe. Uragenda ariko ntiwagiye, wavuye mu buryo bw'umubiri winjira kubana natwe muri twebwe. Kubwa mbere wabana abasogukuruza mu buryo bw'umubiri, ariko uyu munsi ubana natwe.
Mana ndakwinginze kugira ngo udukore ku maso duhishure utwereke ububasha n'ubushobozi wadushizemo hama uturongore mu nzira yawe. Urakoze Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, Imana twizeye, amen.